Shalom, ndabakunda cyane ngene muramukukana ibiganiro byacu. Ubuntu bwa Kristo Yesu bwiyongeranye ku buzima bwanyu. Ndashima Imana ngene muhora mubana natwe, amaze kugura subscribe Imana ibahezagire n'abatayikora mu bikore. Yesu abahezagire cyane. Ijambo mfise ry'uyu munsi, ndafise ikibazo kigufi kivuga ngo mbega ni gute utegura umunsi wawe. Iyo uvyutse mu gatondo utegura umunsi wawe gute? Reka ndagufasha ku kintu kimwe Imana yampishuriye kandi kiza cyane. Hari ijambo ryanditse mu gitabo cya Zaburi igice ca 118 umurongo wa 24. Dawudi yaraduhaye urufunguzo rwiza cyane rwo gutangura umunsi. Yaravuze ngo uyu niwo munsi uhoraho yashizeho, haleluya, tunezererwe ko tuhimbarirwe ko. Bavandimwe, ikintu cya mbere ugomba guteguza umunsi wawe nukwatura ivyizigiro byawe. Ivyizigiro byacu bihagaze he? Bihagaze mu ijambo ry'Imana. Uko uvyute mu gitondo, haleluya, gerageza wature rino jambo rivuga ngo uyu niwo munsi uhoraho yandemeye. Haleluya. Yavuze mu ibintu bibiri ngo ndawunezererwemo kandi ndawuhimbarirwemo. Haleluya. Iyo dutangizanyije umunsi ijambo, tuba tugize ikintu gikomeye gose. Haleluya. Iyo turiko turadeklara ijambo ry'Imana ku munsi, tukavuga ngo mwami waduhaye umunsi mwiza, uyu munsi rero ndawunezererwamo kandi ndawuhimbarirwamo. Hariho abantu bumviriza ibyo turiko turavuga. Hariho amarayika b'umwami Imana biteguye gushikana ibyo turiko turavuga. Haleluya. Kirazira kuvyukana imyidogo, kirazira kuvyukana umutima wihebuye. Ari igihe umuntu avyuka yihebuye, mbega biragenda gute? Uyu ni umunsi uhoraho yaturemeye ngo tunezererwemo kandi tuhimbarirwemo. Haleluya. Iki kigomba kuba mu buzima bwacu. Tukigere wiyumvira ibintu bitari byo mu gatondo. Hari ijambo nkunda cyane mu gatondo ryanditse mu gitabo cya Luka rivuga ngo kubw'umutima w'imbabazi w'Imana yacu ni uzotuma umutwenzi turasira uvuye mu ijuru. Gerageza watura umutwenzi, urasira ubuzima bwawe, urasira urugo rwawe, urasira abana bawe. Zaburi ya 118:45 ukavuga ngo dukize turakwingize uhoraho turakwingize uduhe kugubwa neza. Haleluya. Uyu munsi ndagusengera no sengesho ngo uhoraho aguhe kugubwa neza. Uragwaye, uhoraho agukize. Umerewe nabi, hari umubabaro ufise, uhoraho aguhe kugubwa neza. Zaburi 130:5 ihora avuze ijambo ryiza cyane. Aravuze ngo nditeze uhoraho yari uyu munsi aya masaha, nditeze uhoraho. Haleluya. Umutima wanje uramwiteze kandi ijambo ryawe Mana niryo nizigiye. Haleluya. Umutima waje uriteze umwami Imana. Uzozinduka mu gitondo witeze kugira neza kw'Imana. Uzozinduka mu gitondo witeze indirimbo sha. Uzozinduka mu gatondo witeze guhimbaza. Haleluya. Uzozinduka indirimbo zishimwa mu kanwa kawe. Nditeze uhoraho, umutima waje uramwiteze kandi ijambo ryawe Mana niryo nizigiye. Ijambo ritabesha. Haleluya. Nditeze umwami Imana. Uyu munsi witege kugira neza kw'Imana. Uyu munsi witege ishimwe ry'Imana. Bene data, tuba twitega ibintu bizima igihe cyose. Yaravuze Zaburi ya 27 ngo Mana arihebuye. Iyo ntizera ko uzobona kugira neza kw'Imana mwisi y'abakiriho. Kubera ugihumeka witege kubona kugira neza kw'Imana. Kubera ukigenda witege kubona kugira neza kw'Imana mu muryango, mu bana, mu buzima bwawe. Witege kubona ukugira neza kuhoraho. Umurongo ukurikira urakavuga ngo umurongo wa 6 ukavuga ngo umutima wanje uriteze umwami Imana, urusha ko bateramyi basura ko buca. Eka urusha ko bateramyi basura ko buca. Amen. Uriteze umwami Imana. Uzozuzukana umutima witeze Imana. Uzozuzukana umutima witeze kugira neza kw'Imana. Uzozuzukana umutima witeze kumva indirimbo sha mu matwi yawe. Uzozuzukana umutima witeze kumva Imana. Haleluya. Ndagusengeye ngo uyu munsi wa none Imana ikora igitangaza mu buzima bwawe. Nditeze umwami Imana. Oh, haleluya. Nimba uriko uranyumviriza urwaye, itege gukira. Nimba uriko uranyumviriza uri mu gahinda, itege kuririmba ishimwe. Dufite umwami azayambura umubabaro. Nimba uriko uranumviriza hari ibyo ukeneye mu buzima bwawe, itege kugira ikiganza cyiza cy'Imana. Hari umurongo Dawudi yavuze 90, igice cya 90 umurongo wa 14 uravuga ngo mu gitondo
yaranditse neza ngo mu gitondo duhaze imbabazi zawe. Haleluya. Tugombye kwitega misi yose harimwo imbabazi z'Imana. Twitega imbabazi z'Imana mu gitondo, uduhaze imbabazi zawe kugira ngo tunezerwe duhimbagwe imisi yacu yose. Haleluya. Witege imbabazi z'Imana, witege imbabazi z'Imana. Yaravuze muri Zaburi ya 23 aravuga ngo nukuri ibyiza n'imbabazi, haleluya, bizonyomaho imisi yose kuko kwanje naje zoba mu ngoro y'umwami. Ibyiza n'imbabazi bikomeko, imbabazi z'Imana zigendane nawe. Mu gitondo uzaduhaza imbabazi zawe, ku mugoroba uzoduhaza imbabazi zawe, amasaha yacu yose uzoduhaza imbabazi zawe. Haleluya. Yesu Kristo abahezagire, abahaza imbabazi ziwe. Mu gitondo uzoduhaza imbabazi zawe, tuze tunezerwe duhimbagwe imisi yacu yose. Utunezeze umunezero ungana n'imisi twababarijwemo. Haleluya. Hari igihe ushobora kuba warababaye, hari igihe waragiye ugiye mu gahinda, ariko Dawudi yavuze ngo utunezeze. Haleluya. Umunezero ungana n'imisi twababarijwemo n'imyaka twabonye mu ibyago. Haleluya. Utunezeze bavandimwe. Mu gitondo uzabyuka witeguye umunezero. Hari abantu bavuka mu gitondo ngo numva ntameze neza, numva shishwe, numva gerageza watura ibyizigiro byawe. Tukaza uvuga amajambo Satani ashaka ko yumva kuvuga. Vuga ico witeze. Dawudi yavuze ngo uyu ni umunsi uhoraho yandemeye w'umunezero no guhimbagwa. Aravuga kandi aha muri Zaburi 90 ngo mu gitondo uzaduhaza imbabazi zawe, tuze tunezerwe duhimbagwe imisi yacu yose. Haleluya. Umwami Yesu akunezeza. Uyu munsi Imana ikuremera indirimbo nsha. Uyu munsi Imana ikuremera ishimwe. Uyu munsi Imana ikuremera impundu. Haleluya. Kugira neza ku mwami wacu kwiyongeranye ku buzima bwawe. Reka ngusengere. Data mu izina rya Kristo Yesu, uyu munsi udasanzwe, uyu munsi twatangindwe, ndadeklara rino jambo. Amen. Haleluya. Ndavuze ngo haleluya, ineza yawe iruta uko mbengwa n'abantu bose ishibamira imitima ya mwene data uri kuranumviriza. Haleluya. Iki gitondo aya masaha ariko rumviza rino jambo, umuhaze imbabazi zawe. Uyu ni umunsi waturemeye umunezero no guhimbagwa mu izina rya Kristo Yesu. Ndasengeye uri kuranumviriza arwaye, afite umubabaro, afite agahinda, ngo ikiganza cyawe cyiza kimukoreko. Haleluya. Abari mu bitaro, abari hirya no hino, ndasenze ngo ikiganza cyawe cyiza kimukoreho, ikiganza cyawe cyiza kimukoreho. Urakoze kumugirira neza, urakoze kumuhezagira, ubuntu bwawe bwinshi bwiyongeranye ku buzima bwiwe. Icubero kibi cyawe mu izina rya Yesu Kristo umwami wacu. Amen. Amen.